ndakwizeye, ndizeye ko waje mu isi kugira ngo jewe nkire, mbabarirwe, mbohoke, mpinduke mushasha. Ndizeye kunkunda, waranyihanganiye mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi isemwo kuguhindukirira ngo mbu wawe. Ndagusabye imbabazi ku bicumuro byose mfise, ubugaba bwabaye mu mutima wanje bwose. Yesu, ndagusabye ubumbabarire. Sinagusenze uko bikwiye, sinagukoreye uko bikwiye, sinagize ingeso zijanye nawe. Ndagusabye ikigongo, ivyiyumviro bitari byo, ibikorwa bitari byo, ukumvira ijwi rya wa mubi ntibize bingarukemo. Yesu, kuva uyu munsi nje kugirana isezerano nawe, kandi ndarigiranye nawe. Ndakwakiriye, waje mu isi ngo abakwakira bahinduke abana b'Imana. Nanje Yesu ndakwakiriye, kaze muri jewe. Ndizeye rwose kurengera ibyo no kwiyumvira n'ibyo urabishwa amaso. Ndakwakiriye rero nk'Imana ikomeye, ihambaye, ifise ububasha bwo kwinjira muri jewe, ikampa nanje nkinjira muri yo. Ndizeye ko nkunze, kandi ko wahunze kuva kera. Yesu, ndaje muri wewe, kaze umbere umwami, umbere umukiza, umbere Imana nsenga ubu n'imyaka yose. Ndizeye ko wambambiwe ku musaraba, ndizeye ko wazutse ku munsi ugira gatatu, ubu uri muzima. Nivyo ndavyizeye. Ndakwakiriye nk'Imana nzima ifise ububasha bwose, kandi mpisemo kuzobana nawe mu ijuru. Inzira y'ikibi ndayizinutswe, ndayihaze, nyotewe ubugororotsi, nyotewe inzira itunganye. Ndakwihaye Yesu, urakoze. Turasezeranye twe nawe ko ndi uwawe nawe uri uwanje. Ndagutumiye ukora ibyo ushaka byose mu buzima bwanje. Unyigishe, ntabare, umbere Imana, mpa amahoro, umbere umutabazi, nkize ibyago, untabare ibibazo mfise n'ibyo nzogira, ubindinde, uhora ungwanira. Ndagusezeraniye kandi ndahakanye wa mubi sekibi Satani, ndamwanse n'ibyiwe n'abiwe. Isimo Yesu Kristo, umukiza wanje n'umucunguzi wanje. Amen, amen, amen. Mbakubasengera, ushobora kugenza ibiganza imbere ya papa wawe, kaganira mu kimenyetso c'uko murekeye ubuzima bwawe, mu kimenyetso c'uko uri uwiwe, mu kimenyetso kandi c'uko umwizeye. Dusengane nawe. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ushaka kuduza ibiganza byawe imbere y'Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Erega twaraziritswe, turabohwa igihe tutari tugufise, ariko tumaze kukurongora tubohora. Uri Imana ikiza, Imana itugirira neza. Twari kure cyane mwami, ubugingo bwacu butagukorera, ariko tumaze kukwizera uradutabara. Rero ndagushimiye abantu wese mu kukwizera kuri uyu munsi. Ndagushimiye imbabazi zawe, kandi ndaturiye amaraso yawe yera kuri bo, ngo bakure ko ukwagirizwa kose, abakure ko urubanza rwose, abakure ko gutsindwa kose, kuko baba bambiwe mwami,
kandi nabo bakwiye kwakira uguharirwa kuko bakwizeye. Ndatuye rero ko bahariwe mu izina ryawe ryera, ndatuye ko urubanza rwawe ruba ariko rubavuyeko, ndatuye ko batsindanishijwe mu izina ryawe ryera, ndatuye ko amaraso yawe abuhagiye, kandi ndatuye ko ibyo umwasi yari yarakoze mu buzima bwawe bisambutse. Ndirukanye ububasha bwose bw'ikibi, mangetegete y'umugwanizi y'uburyo butandukanye, ndayasambuje ubushobozi bw'umusaraba wawe, kandi ndizeye ko ijambo ryawe rikiza ritabara rizobazigama gushika kuri wa munsi w'uguseruka kwawe. Ndabasengeye mwami Yesu Kristo mu izina ryawe ryera, ijambo ryawe rirambwira kandi riranyizeza ngo nuko umuntu wese yari muri Kristo Yesu ibya kera biba biheze, byose bibabaye bishasha. Ndatuye rero ko kuva uyu munsi binjiye muri wewe ibya kera biraheze kandi bibaye bishasha. Ndasengeye ubuzima bwabo ngo bunagukijwe by'amabanga ya Satani ku buzima bwabo, nibipfe amasezerano mabi nasambuke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami isezerano ry'agakiza niribabeko, isezerano ryawe niribabeko, ibyo wasezeraniye abakwizera nibibabeko mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Ndakwizeye mpwemu yera, ndizeye n'ubushobozi bwawe butabara kandi bugira neza. Ndabahesheje umugisha w'agakiza, ndabahesheje umugisha wo kubaha Imana, ndabahesheje umugisha wo kugendana nawe, ndabahesheje umugisha wo kubona ubuntu bwawe, ndabahesheje umugisha wo gushika hera hera, ndabahesheje umugisha mwami ukuvanwa kw'ingongo ya Satani n'imitwaro yabiri baremereye ikoroka ive ku buzima bwabo. Mwami kubw'ubuntu bwawe uku kubasengera tubagiriye nikubazanire mwami inyishu y'ibibazo bya kera n'ivy'ubu mu izina rya Yesu Kristo. Impwemu yabo, umushaha wabo n'imibiri yabo bizigamirwe kuzokubona mwami. Urahambaye, urakomeye Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana itabara abayihungiyeko. Ndatuye gutabarwa rero uko baguhungiyeko mwami, imiryango yabo izibonere kuraba ukugira neza kwawe mwami Yesu, bize bice kuraba ababo batabagwe, abagenzi babo batabagwe, igihugu kibona impore kuko kugira neza kwawe. Urakoze Yesu, urakoze mwizigirwa. Ndasenze senda ubasha bubi bw'icaha n'akameremere nibisambuke ku buzima bwawe. Ndatuye ukubohoka kuvuye mu ijuru. Urakoze mwana, ndasengera abagwayi bari muri bo, ndatuye amagara meza no gukira kuvuye mu ijuru, kuvuye mu gitangaza cawe. Yesu, uri Imana ikiza kandi uri Imana igira neza. Ivy'ubupfumu n'uburozi, ivy'amashano n'ibindi ntibize bikore ku buzima bwabo, kandi na n'ubu ivyoba vyarakozwe biranduke. Inyonga zawe zitegereza kure, zishike n'ahavyitswe ibizitswe kure, zibivaneho zibihindura ubusa, zibimenagure, zibite muri Gehinomu. Urakoze mwami, kuri Imana ikomeye kandi igira neza. Turabahezegiye, turabaturiye ku buntu bwawe, bahereye uyu munsi bagendane nawe gushika umunsi bazokubona badasubiye inyuma. Tubisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera.